Ndaguhaye ikaze wewe munywanyi wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tuba twagutunganirije. Ari amakuru ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tugira turabire hamwe. N'amakuru ariko aravugwa mu birabana na politike, imigenderanire ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa zidushikiye kano kanya, rero tukaba tugira tugende tuzirabira hamwe ingingo imwe imwe. Amwe mu makuru akomeye cane adushikiye kano kanya nuko Uburundi bwugaye ibiro vy'uwuserukira ONU ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubuserukizi bwa ONU rero bukaba bwugawe ngaha mu Burundi ku mvo zikomeye turi buze kumviriza, tukaza no kuraba uwavyugaye. N'amakuru kandi turi buze kurabira hamwe ibindi vyose biriko biravugwa, cane cane amakuru aba ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Twakoreye amatohoza, abamenyesha amakuru bacu rero baba bakora ibishoboka vyose kugira turonke amakuru tuyabashikirize kandi abashikire ku gihe. Ni inkuru rero mbere yuko tuzinyuramwo zose ngenda nkubwira ingingo imwe imwe, nabanza nkagusaba gufyonda subscribe. Ufyonda subscribe ni ukumanuka munsi y'ivideo karaba ahanditse ijambo subscribe, kuri wowe ukoresha icongereza ugafyondako, naho wewe ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba ahanditse s'abonner, maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose. Ndaguhaye ikaze rero utwumviriza uri ngaha mu Burundi, turazi neza yuko muri abanywanyi bacu kandi mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Ndakengurutse kuba ariko barabana natwe bari mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba utwumviriza uri mu gihugu cibanyi ca Tanzania, mu gihugu cibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, canke se uriko uratwumviriza uri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, n'ahandi woba uherereye hose nkaba ngwaye ikaze muri ano makuru. Ku migabane y'amakungu sindabibagiye, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri ku mugabane wa Buraya, ushobora kuba umugabane wa Asia canke se Oceania, aho woba uherereye hose ndaguhaye ikaze cane muri ano makuru. Reka rero zino nkuru tuzitangurire kuri iyo iriko iravugwa cane, irabana n'ibiro vyugawe vya ONU ngaha mu gihugu c'u Burundi, vy'uwuserukira ONU mu Burundi. Ivyo biro bikaba bihejeje kugagwa ku mvo zikomeye tugira turabire hamwe, ndetse tukaraba n'ukungene vyugawe. Amakuru aratwereka neza yuko muri rusangi Uburundi bugiye kugara ibiro canke ofise y'umuserukizi wa ONU yihariye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira harerekana neza yuko leta ya Gitega, leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara ndetse igaca yirukana umuserukizi wa ONU warungitswe na ONU mu gihugu c'u Burundi. Iyi ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho muri rusangi Antonio Guterres asabiye yuko amatohoza yobandanya gukorwa ku gihugu c'u Burundi ku vyaha vyagiye vyagirizwa vyo guhotera agateka kazina muntu, vyagiye bikunda kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikiye avuye mu bushikiranganji bw'imigenderanire ngaha mu gihugu c'u Burundi aremeza neza yuko muri rusangi ubuserukizi bwa ONU ata kibanza bugifise ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngo na cane cane yuko ng'amahoro n'umutekano ari ntangere vyasesekaye mu gihugu, ndetse ngo muri rusangi akaba ataco uwo muserukizi canke se uyo aserukira ONU mu Burundi yoba ariko arahakora ngo muri rusangi atari ngombwa canke adakenewe. Mw'ijambo ryiwe yashikirije umushikiranganji w'imigenderanire n'ibindi bihugu, yamenyesheje yuko muri rusangi kuba Uburundi bwaratunganije amatora akagenda neza, ngo muri kahise k'u Burundi ivyo bitigera bibaho. Muri rusangi rero ngo bikaba vyarabaye akarorero mu guhererekanya ubutegetsi muri Afrika nk'uko wewe yabigarutseko.
Amakuru kandi arerekana neza yuko yamenyesheje ko ngo leta y'u Burundi ivuga yuko uyo haserukira Loni muri rusange canke se na ONU iyo ntumwa ya ONU atacu yoba iriko irakora mu gihugu c'u Burundi, na cane cane yuko bibona yuko atacu yaba iriko irongera ku birabana n'ubuzima bw'abanyagihugu ndetse n'imibereho yabo. Ano makuru kandi arerekana neza yuko muri rusangi ibi biriko bivugwa mu gihe mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko hakiriko haraboneka ibintu bitari vyiza canke se abantu batogwa ibiziga irya nino, ibikorwa vyo guhohotera abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi n'ibindi bikorwa biboneka yuko ari ibikorwa bidafise aho bishamikiye ku birabana n'umutekano, ndetse ngo vyoba biboneka yuko muri rusange mu Burundi ibintu vyoba bitarasubira ku murongo. Amakuru kandi arerekana neza yuko uyo mushikiranganji ajejwe imigenderanire yaciye amenyesha yuko muri rusangi ngo imigenderanire na ONU izobandanya ngo mu bufatanye ndetse no gukorera hamwe mu birabana n'imibereho y'abanyagihugu ndetse na ekonomi y'igihugu c'u Burundi. Ndakwibutse neza yuko ibiro vya ONU vy'umunyamabanga wa ONU, ibiro vy'umuserukizi wa ONU ngaha mu gihugu c'u Burundi vyemeje yuko bishigwako mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko bigatangura gukora mu mwaka w'ibihumbi 2016, bikaba vyari bifise intumbero yo gufasha leta y'u Burundi kugira habe ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Ibi vyose rero bikaba vyaratumye bitaza no gushoboka, ahubwo hakinjiramwo umuhuza w'abarundi ari we Perezida umuhisi Benjamin Mkapa wo mu gihugu ca Tanzania. Ivyo biganiro rero akaba atacavuyemwo, bikaba bitaraje gushika ku ntumbero yavyo. Ndakwibutsa neza yuko impari zaje kwaduka inyuma yaho vyatanguye kuvugwa yuko Perezida w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yashaka kwiyamamariza ikiringo ca gatatu. Ivyo rero vyose bikaba vyaratumye haba impari zidasanzwe ndetse abantu bagata izabo abandi bagahunga igihugu. Umuserukizi wawe ni rero yemeye neza ko ico kete yakirungikiwe kimumenyesha yuko atakibanza gifise ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yarakirungikiwe ku munsi imbere yuko inama y'akanama kajejwe umutekano ka ONU ikorana rusange. Rero akamenyesha yuko vyabaye mu buryo giturumbuka, ndetse ngo iyo nyifato y'abategetsi b'u Burundi isa nkaho muri rusangi yaje inyuma yaho umunyamabanga wa ONU amenyesheje yuko u Burundi bubandanya kuba mu kanama kajejwe umutekano ka ONU kugira hakorwe amatohoza ku biriko birabera mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi kandi bije inyuma yaho nyene nk'uko nari nabikubwiye uyo Antonio Guterres amenyesheje yuko avuga ko leta y'u Burundi yogirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo. Uyo munyamabanga wa ONU Antonio Guterres akaba avuga ko leta y'u Burundi yogirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo kugira hatoregwe inyishu ibibazo biri hagati y'abarundi. Ivyo rero muri rusange uwo munyamabanga mukuru wa ONU akaba yari yabivuze ubwo muri rusange yararamutse avuga ko iyo mu Burundi uko mu Burundi vyifashe kuva Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi muri uyu mwaka. Guterres akavuga ko ubu ngubu umupira uri mu kibuga ca leta ya Ndayishimiye kubandanya ku ntambwe iba yabaye Uburundi bugeze ko muri rusange. Intambwe rero bivugwa yuko ngo ari intambwe ku bijanye no gutsimbataza amahoro, naho adahakana ko guhonyanga agateka kazina muntu mu Burundi kagihari. Antonio Guterres akaba yaramaze gukuraho amanama namwe akogwa buri ndwi yiga ku gihugu c'u Burundi, ariko akamenyesha yuko ngo naho biruko Antonio Guterres akaba yaravuze ko amatohoza akogwa ku Burundi ku mabi yakozwe azobandanya kuri kamwe ukuri kwamye. Ibintu rero bitari bike vyotuma u Burundi haba amahoro harama canke se bihari, ngo hakaba harimwo kugira ibiganiro hagati yabo
batavuga rumwe n'umugambwe ugufatanya na munda mu vy'ikibano hamwe rero no kureka hakaba ivyiyumviro vya politike kuri bose, niko Antonio Guterres yaraherutse kubishikiriza. Ayo namwe mu makuru yariko aravugwa cane nga mu gihugu, akaba ari amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'amenyeshamakuru. Nkaba rero nshimira wewe tubana, niba utarafyonda sabone ufyonda kugira igihe cose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu mbere bayaronka. Mukomeze kugira ibihe vyiza cane, mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa.